Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twese tugire kujya bari bahejeje cyane kandi ibaho umugisha. Tumaze umwanya utari muto turi hano imbere y'Imana, turiko turumva amajambo y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Umunezero munini kuri wowe na jewe twagiriwe ubuntu nk'ubu, tukemererwa tukabona igitondo kizima, kandi tukaba twemerewe no kuza muri iyi ngoro yitirirwa izina ry'Uhoraho. Bwana Yesu asifiwe. None rero twamaze umwanya tunezerewe tumva ubutumwa mu buryo bw'indirimbo. Rero tubandanye dufise n'uwo munezero muri iki gikorwa nacyo cyo kumva ijambo ryayo. Bwana Yesu asifiwe. Tunezere, unezerwe kandi cyane, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nezerwa mukobwa w'i Siyoni, kuko Uhoraho akugarukanye k'ubuntu bwiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natwe tunezerwe tuyicubahiro, kuko yatugarukanye k'ubuntu bwayo, tukemererwa tukabaho, kandi tukaza mu ngoro yayo kumviriza ikitugombaho. Niko n'Abisirayeli baduga bakamanuka bagiye kumviriza ubutumwa bw'Imana n'ikimana bagombaho. Bwana Yesu asifiwe. Rero murazi ko jewe akunda kubaza, murantunga kubera murazi ko ijwi ritameze neza, munsengere kugira ngo irikwamire mu nzira. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakunda kubaza, nagomba mubwire ijambo twize kwa Mungu iduhetse cyane, ntiyari ngaha naho nyine aryumviyeho. Halo, ninde yabitse iyi mbere? Ninde yabitse gushaka? Hano yakomeye, hano naho waje nama, hano yabitse cyangwa n'Imana twize kuwa Mungu w'ingenzi. Inomwe ngoro ruhande. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nitabare ko ndakuvuga nti turabahombe. Kubera iki? Urabona hari igihe kuvuga ijambo ry'Imana cyane kuryumva bizoba umudugo, none utabitse bizogenda gute? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Murakunda kuraba ku manoteri yanyu cyane mu magurupe, iyo ijambo risomwe hano cyangwa ahandi murakunda kurishirako, murabyumva? Sasa wowe ukarishirako utigeze urisoma ngo urisubiremo nawe rigufashe. Sasa ukacurira abandi ngo bibafashe. Bwana Yesu dusaidie sana, kuko byaragufashije twogaruka natwe hano ukatubwira uti ijambo narifashe ryarafashije. Bwana Yesu dusaidie sana. Kwize amajambo y'Imana avuga ku nkuru y'umusavyi w'Imana umuvugishwa Eliya, ingene yasanasanye igicaniro cy'Uhoraho cyari cyabomotse. Bwana Yesu asifiwe. Ingene yagisanasanye, aragisanasana akoresha amabuye 12, avuga ikimenyetso cha Israeli, umuryango wa Israeli, abana 12 aje kugisanasana. Twarabonye ko yafashe ikimatsi, amaze gufata ikimatsi abanza kwanza
arekera bakamenyi baratora. Bwana Yesu asifiwe. Bamaze gutora, twabonye yuko bagerageje uburyo bwose bamaze kwishyira ku wundi, baragerageza kugeza iyo bageze igihe barikebagura, mbere ngo batangura kuvovota. Bwana Yesu adusaidie sana. Hageze igihe batangura kuvovota, kugeza iyo Eliya yabaje ati none kahe ati iyo Mana yanyu kweri niyo yasamariye ku bindi, niyo yagiye gutembera iyo Mana yanyu. Bwana Yesu adusaidie sana. Maze ngo Eliya hageze igihe agiye gusanasana igicaniro, twabonye ngo yakoze iki? Ndavyibuka komera amashi kugira ngo ishyira y'Imana, ikimenyetso kimenyekane ko Imana yatumye Eliya. Yababwiye ati kimufurege ngaho mukikize igicaniro. Sawa? Arababwira ati fata ibibindi ibiri muvomagura amazi mutuze iyi mifurege. Sawa? Hanyuma musuke no ku gicaniro no kuri iyi nkana bahatse musuke kwa amazi menshi. Bibiliya tubwiye ngo hageze n'igihe amazi asendera, ararenga ngo bakora bimvye. Bwana Yesu adusaidie sana. Iyo twabonye ngo Eliya yakoresha amasengesho angahe menshi, yavuze ngo kore Mana wenyene muri bihanga by'Abisirayeli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ariko yasanasanye igicaniro, twaravuze tuti birashika namwe canke natwe hakaba hari igicaniro cyo mu mutima coba carasambutse. Tuti nimuze tugisanasane, duce bugufi, twihane. Bwana Yesu asifiwe. Suko se mani bahezagire cyane, mwese isengere mwanya niwagera uze kuza uvuga uti Mana ndagomba kunsanasanira ububiko, agashashi kanje cyane umufuko wanje waragize waratobotse. Mani irabikora. Bwana Yesu asifiwe. Arabwiye ko twebwe twageze igihe twakoresha udukarine two kwandika mu majambo y'Imana. Ushitse muhira ugasoma ugasubiramo. Bwana Yesu adusaidie sana. Ariko hano muri ibisi usoma mesaje zonyene kubera n'iterambere, twongera amajambo y'Imana. Bana bahezagire cyane, bahamugisha cyane. Narababwiye nti tuzotangura ikigo kimwe. Bwana Yesu asifiwe. Ishobora kuzoteba bakimara ko nk'iyi ya mungu 3 canke 4. Ibyo byose zoba mubinyemereye tuzobandanya. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ikigwa kivuga ngo mbega umuntu ni kiremwa giki. Tugomba kwiga umuntu. Bwana Yesu asifiwe. Umuntu ni kiremwa giki. Baza mugenzawe uti mbega uri kiremwa giki. Umusarigenda byinshi, hari ibiremwa byinshi mu isi, ariko tugomba kwiga iki kiremwa muntu. Kandi iki kiremwa muntu nicyo cyafungiye ibindi biremwa byose. Bwana Yesu asifiwe. Murumbaza ikibazo rero cyarafungiye
ibiremwa byose kuremwa, mugabo nicyo cyaje cyita amazina ibiremwa byose byaremwe. Mwumva Bwana Yesu asifiwe. Turabe amajambo y'Imana ari mu Itanguriro, tubanze dusome Bibiliya tubone ingene tuganira. Ndabinginge mu nsengere kugira ngo bigende neza. Bwana Yesu asifiwe. Itanguriro 1:2-6 gusa kuri 2:7 dusaba habonye dusomere tunyarutse. Aho habonye n'urupapuro rwa mbere hari impapuro nyinshi, none naho habonye Itanguriro 1:2-6. Urabari abana batari kumwe n'umuntu. Ibikwega inda hasi. Yego. Umurongo wa 2:7 unuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Twongere ko n'umurongo w'igice cya 5 hageze umurongo waho wa 2 haravuga ngo irema abantu bari uburyo bubiri, irabahezagira, ibita abantu ku munsi baremeweko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwabyumvise? Ubwa mbere umuntu yaremwe habanje gukoreka iki? Yakozwe n'abandi. Imana na Yesu na Mpwemu Yera, ubutatu butagatifu buricara ngo tureme umuntu mu ishusho y'abandi. Ubise bivuze ari imwe, yashize mu bwinshi ngo ase natwe. Bwana Yesu adusaidie sana. Agira amaso abiri, ibikoko birayafise. Agira amazuru ahema, ibikoko birahema. Agira umunwa wo kuvuga, ibikoko nabyo nyine mu majwi yavyo biravuga. Agira amatwi abiri, ibikoko birafise amatwi abiri kandi birumva cyane gusoma. Agira umushatsi, ibikoko birafise umushatsi bifise, tubyita ubwoya. Bwana Yesu adusaidie sana. Ibindi amababa. Agira amaguru abiri, hari ibikoko bitambuka n'amaguru abiri. Murabibona? Agira n'amaboko abiri, ibikoko birafise amaboko abiri. Bwana Yesu adusaidie sana. Ariko icyo umuntu atandukanye ko n'ibindi biremwa, ngo turebe umuntu ase jamani tujyane. Bwana Yesu asifiwe. Ase iyo ugiye kugira mariage urifuza kuzobyara umwana asa mbere y'ubyaye umwana atashusha bufiseko, hari igihe uraza kugira makere. Byari byo byose jewe aracitiriza.
asifiwe. Turi kumwe hano. Igice cya gatanu cyavuze ngo irema abantu bari uburyo bubiri, irabahezagira ibita abantu ku munsi bagize gute baremewe ko ntiyabanje kurindira. Bwana Yesu asifiwe. Kandi natwega abantu hari igihe mbere twe tubita amazina bakiriwe mu nda. Bwana Yesu atusaidie sana. Akire ubu azoba gahungu zomwitwa Jamali, ubu n'umukobwa zomwitwa Estera. Bwana Yesu atusaidie sana. Kubera iki? Twaremwe mu ishusho y'Imana, ase natwe, avuge natwe, apange kazoza natwe, apange ibintu ku rutonde natwe. Bwana Yesu asifiwe. Hano harimo ibice bine tugomba tuvuganeko. Irya mbere twarirenganye, kandi n'icya kabiri twakirenganye. Icya mbere twabonye yuko habanje kuba inama mu ijuru. Icya kabiri ngo umuntu yabaye ubusa n'Imana. Icya gatatu ntiyaremwe mu ijambo gusa nk'uko ibindi biremwa byaremwe. Bwana Yesu adusaidie sana. Ibindi byose yavuga ngo ijuru n'isi bibemo bikaca bibaho, sawa. Yavuga ngo ikiyaga n'ikibeho kikaca kibaho. Yavuze ngo ibinyagamba ku isi urumva n'ibibeho bica birabaho. Yavuze ngo ibigendera mu mazi n'ibibeho bica bigirane bibaho. Ibyatsa ku murango n'ibibeho bica bigirane birabaho. Ibyatsa mu ijoro n'ibibeho bica bigirane birabaho. Ariko nawe yavuze ngo tubumbe izuba, kandi izuba murabona ko rirusha umuntu bwiza none. Hari umuntu asa n'izuba muri twebwe, hari umuntu asa n'inyenyeri yoyo, hari umuntu asa n'ukwezi. Bwana Yesu adusaidie sana. Ariko twebwe ivuga ati tubanze dushire kwa maboko. Bibiliya itubwira ko yafashe umukungugu yawumbabumba. Sinzi ko yahereye ku maguru, sinzi ko yahereye ku mutwe, ntawubizi, ariko yo yarawumbye. Maze ihejeje kubumba ikibumbiramo uwundi muntu indani. Bwana Yesu adusaidie sana. Uwo muntu imaze kumubumbiramo yamubumbye mu buryo bumeze gute? Ihejeje byaremwa ivuze iti nimubeho, n'impemu amatwi aba byabaye nawe wize ibanga ryayo. Bwana Yesu asifiwe. Cyakane yatuweko amajambo akomeye. Ya mbere ngo kuganza ibyaremwe byose, kandi ngo azobigaba, azobitegeka. Icyo bituma umuntu n'umuntu ashobora gutunga inzoka, akayitunga kandi akayitegeka. Aratunga imbwa akazitegeka kandi ziraryana, kandi ururimi rwawe zikabumva. N'intambwe barazitunga, n'ingwe barazitunga, ibikoko byose
iyo umuntu yanamuvuze ko ngo uzobitera ubwoba. Bana Yesu asifiwe. Tuzobibona ari imbere. Uzobitera ubwoba, nta kizoguhangama, naho yoba simba urayitera ubwoba, uhagaze nayo igahagarara, iratinda ikagirane, ikagira gutanga ikakubisa. Bana Yesu adusaidie sana. Ukabwira gukanga ugati nabo bivuga kuti je nahagaze narisha ingo. Bana Yesu asifiwe. Ariko rero urindugira gutya, wa muntu yarema mu ishusho y'Imana arahindukiye. Hano siye ishusho y'Imana ibigutaho. Bana Yesu adusaidie sana. Nico bituma ubona na Satani arondera hehe. Naona kaka wale kaka Satani nawe yunamikana nako. Bwana Yesu tusaidie sana. Ninde murabona bahindura bakahindura no kumoko. Ninde murabona asiga amatu. Aguma yirabura aratora gusa. Satani arondera ka kuko niho agasura Imana yagashitse. Kandi abantu batakiriho babakuye kututu two hejuru, tubavuga bati turandiye. Wavuga ngo umuntu ni naka aho ibishoboka. Bwana Yesu adusaidie sana. Usome Itanguriro 1:8. Itanguriro 1:28 turabe akakantu twaherukiye ko Imana yabivuze ko. Bwana Yesu asifiwe. Katubandanye 2:8 igice ca mbere 2:8 Itanguriro aravuga ngo maze Imana yabahezagira iti nimurondoke mugwire muzure isi muyikanze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibindi n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Twongere ko igice c'icenda 2:2 gushitsa kuri 6 aho nyene mu Itanguriro aho turi twumve ububasha umwana w'umuntu yahawe ku bindi biremwa. Ubu nibyo tugezeko. Kuko muba kunyarutsa singoba yuko tuzobiterako. Uhereye ku murongo wa 2 hariya igice c'icenda aravuga ngo turashika ku murongo wa 6. Aravuga ngo isezerano Imana yasezeraniye abantu. Bwana Yesu asifiwe. Aho turasoma aho Imana yasezeraniye ibikoko. Oya mu Rwanda gusa yarasezeranye ibisezerano kuzobiki utunyama. Ariko naho nyene turavye iyo sezerano yo ryavuye igihe Eliya Imana yamutumanye iki inyama tuma ibikona. Iryo sezerano ryavuye. Bwana Yesu adusaidie sana. Irya kera cyane. Kandi urisomye hariya mu Byashe Yohana irimwo ibikona byonyene n'ibisiga bitabagura byarasezeraniwe. Bwana Yesu asifiwe. Hano rero umurongo wa 2 avuga ngo ibikoko byose byo mu isi n'ibiguruka mu kirere byose muzobitera ubwoba, bizobatinya. Murabihawe ko n'ibinyagara ku isi byose, amafi yose yo mu kiyaga. 3 kandi ibigenda byose bifise ubugingo
bizoba ibyo kurya byanyu. Bibahaye byose nk'uko nabihaye ibimera bitotahaye, nk'uko nabahaye ibimera bitotahaye. Kane, ariko ntimukarye inyama zikirimwo ubugingo bwazo, nibwo amaraso yazo, kandi amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu sinzobura kuyahora. Ari igikoko cyose ari umuntu nzoyabihora. Ubugingo bw'umuntu nzobuhora mugenzi we wese yabikoze. Uzovisha amaraso y'umuntu n'ayiwe azoyavishwa n'abandi, kuko umuntu namuremye mu ishusho yanjye, jewe Imana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ibindi byose ntitwigeze bisezeranirwa, ariko twebwe turafise isezerano. Bwana Yesu asifiwe. Abana b'abantu Bibiliya itubwiye ngo isezerano Uhoraho yasezeranye n'abantu, yaduhaye kurya ibintu byose, aho abantu batarya inyama umunsi banakwiye kuza nk'abasengera. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuko Bibiliya itubwiye ko twagize gute? Twabihawe byose ntakivuyemo. Murabyumva? Isezerano ry'Uhoraho arisezeranira umusabyi wiwe Nowa n'abantu biwe bazomukomokaho. Natwe twakomotse kuri ibi, twakomotse kuri Nowa inyuma y'umwuzure. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya itubwiye tugarukaniye rya jambo ryo ku biganza byose. Umuntu amaze kuremwa yahawe kuganza kila kintu cyose, igikoko cyose n'ibiri ku isi byose. Nicyo gituma Bwana Yesu asifiwe. Mwisi ntari amareta no mu ngo zacu ntari amareta. Iyo hari umugabo n'umugore, umugore niwahabwa ijambo, sikwe iyo ni leta. Bwana Yesu asifiwe. Iyo nta mugabo ahari, mama niwe acahabwa iki? Ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Kubera iki? Twatuwe ko kuganza. Rema, kuko dufite isezerano rikomeye. Bwana Yesu asifiwe. Nicyo gituma twebwe twahawe ububasha. Bibiliya itubwira ngo twahawe ububasha bwo gusenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Kubera iki bimeze gutyo? Twebwe twaremwe mu ishusho y'Imana, mugabo byose byaremwe ari ibiremwa, bari abamarayika bakorera Imana, kandi ntiyabanje kubabuka ngo twebwe twabumbwe, kandi ntiyabanje kubahumekeramo nk'uko twebwe twahumekewemo. Bwana Yesu asifiwe. Twebwe kandi Bibiliya itubwiye ngo umuntu azovisha amaraso ya mugenzi we azogira ayiwe nawe nyene wayo maraso azoyahogwa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Rema nibagutuka nabo nyene bazotukwa, nibakurementaniriza ibibi nabo nyene bazobirementanirizwa,
niba kuvuma ataco baguhora nabo nyene bazovumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kandi wewe mvuma ntaco uzokubwira, ariko wowe uzobagerako. Bwana Yesu asifiwe. Mwese munezerewe kuko dufise iki? Isezerano. Bwana Yesu asifiwe. Turafise isezerano. Abantu rero twabonye ko bari uburyo bungahe bubiri. Hari umuntu w'inyuma, hariho ubutumwa inara tukoboke ko bwije. Uyu Bwana Yesu atusengeza. Uyu muntu uyu turabuninahaza no kumusenga, tukagomba kumusenga. Bwana Yesu atusengeza. Abantu Bwana Yesu asifiwe. Murabona ngana tumusiga. Tugihaya. Murabona ngana tumoza. Hari iyo umuntu agiye muri dushe, hari umugore w'iminota 30. Ariko araza umuntu wahewe imbere cyane w'inyuma. Bwana Yesu atusengeza. Buriya tubwiye ngo turaba umuntu, mugabo tureba abantu, harimo abantu bari uburyo bungahe bubiri. Itujyanye abakora umugabo n'umugore. Oya. Bwana Yesu atusengeza. N'abantu bari uburyo bubiri. Uwindani ariwo wari karavuga. Bwana Yesu asifiwe. Wari karavuga hamwe yova muri uyu mubona. Mbega uyu mubona yasubira guhagarara. Uyu mubona yasubira kugenda. Uyu mubona yasubira kumwita pasiteri Leonidas. Oya. Uca mumwita ngo n'umuhisi. Ngo n'umuhisi. Kandi kamwariko. Bwana Yesu atusengeza. Ngo n'umuhisi. Kandi mwari kumwe. Bwana Yesu asifiwe. Uyu muntu rero turamuhimbaza, turamutegurira utuntu twiza, turamutegurira utuntu two kumusiga, turamutegurira utuntu two kumwambika kugira ngo abe yahagane. Yakarore. Mbere abamutisha n'uwindani. Bwana Yesu atusengeza. Kandi natubira dushikako. Bazoraba Imana ivuga ati nabahaye iminsi 3 yo kwisondesha. Burya natwo twokwemera kwera. Ari Imana ntikivuga. Bwana Yesu atusengeza. Niyagoye. Uw'inyuma cyatangura kuvuga ati nzanizoba yanyishe. Uw'inyuma cyatangura kwitetea. Ati noneka Jozo wanumye no mukanwa. Sinzongera ngana n'amate. Uw'inyuma cyatangura kwitetea. Ati mama woshika iyo minsi 3 yose. Bwana Yesu atusengeza. Ariko umunsi w'imbere, uyu muntu w'imbere ashobora kuba era. Bwana Yesu atusengeza. Uyu muntu w'imbere bwana muntu tuko twamugaburi. Agiye tutosubira kumugabura kwa Mungu. Kwa Mungu muone munsi. Bwana basoma Biblia buri munsi. Omaniki nyo. Mwabyase ko tutazosubira kumugabura kwa Mungu. Mwabyase. Ndabasabe. Usoma Biblia buri munsi omaniki nyo. Wewe Rwanda twese abonetse umuntu umwe. Bwana Yesu atusengeza. Kamari Bwana Yesu asifiwe. Mbega ibyo umuntu w'indani n'inzara. None ko abonetse umuntu umwe asoma Bibiliya arya nta jambo. Reka twiririmbira. Jambo ry'Imana rirasosa. Rirasosa. Jewe nama ndarya kangahe. Oya kangahe. Bwana Yesu atusengeza. Oya. Uki urasosa.
urasosa jewe nama ndawurya aho uwaza n'ubuki twaburya rimwe mu nda. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umuntu w'indani atinda akagongoka kweli majukumu wajubasa ibikorwa hirya no hino biradufata. Bwana Yesu atusaidie sana. Tugomba turabe abantu twabe turangiza ingene bameze. Umuntu w'inyuma yamana amagorwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Umuntu w'inyuma yamana iki? Amagorwa amadasanzwe. Yama ariko ariganyira, yama ariko arihebura. Bwana Yesu atusaidie sana. Kubera iki bimeze gutyo? Andika ku kajambo ati kubera iki bimeze gutyo? Baza mugenza bati kubera iki bimeze gutyo? No kubera yaremwe mu isi irimo umuvumo. Murantabura ibyondo twaremwemo birukwiki ngo Adamu kuko zibi wavuye mu isi, wavuye mu isi mukubu wavuyemo wari uzabira gute? Uzosubiramo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ngo niwo uzosubiramo, ngo kandi uzokwama ukumerera imikere. Biza uzokwambwira ukumerera imikere. Navyumvase cyamusobanuraho umukungu wavuyemo niwo uzosubiramo, kandi n'ibihe byose uzoba ku isi, isi uzoyirima ikumerera ibiki? Imikere. Nico gituma iyo tugenda hose turahasanga ibiduhanda. Bwana Yesu atusaidie sana. Ubu uri muhira urabona amagerageza yose kandi muhira muamura amaraso amwe, muamura amazi amwe, muamura amagufa amwe, muamura n'impwemu zimwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Mumbiliza amaraso amwe aruhanze arimo abana n'umugore na papa na mama aruhanze arimo. Ukure mwabo hanze sawa mu nzu aho wirirwa ukaryama ukabyuka. Bwana Yesu atusaidie sana. Urahageragerezwa hano batana cyane ibera wenyine amagerageza usanga ariko muhajya n'ibibazo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kweli hari ikintu twavuzwe ko muzokumera iki uko turi mwisi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uyu muntu w'inyuma rero yamana amagorwa y'itama. Abazi ikintu cyitwa itama ni bande? Itama chanine dusiguriye twumve. Haguruka usigure. Itama ni giki? Ikintu bani guheza giki. Bwana Yesu asifiwe. Mbere kubera ikinone yamana itama, icyo yabumbwemo n'igihaga. Bwana Yesu asifiwe. Uyu muntu w'inyuma ikintu yabumbwemo n'ikigirani n'igihaga. Sawa
abo bavuye ngaho mwe muvuye ngaho aho haruguru aho ari utuntu twubatse neza sawa badushyiriyeho imisaraba n'amazina usanga iriko hari aho turumva ngo handitse itangazo umuntu atosubira gupfa isi iguma ivuga ngo zana banaheze dusaidie sana jamani, banaheze sifiwe. Nico gituma uyu muntu uyu aho wamanikisha intoki akabaza ati umuntu afise amashakoshi abiri y'impuzu abiri yonyene yoba benshi bafise nka zitandatu ndwi munani hari n'izo batibuka batukurura atibuka ko hari n'impuzu baraheze dusaidie sana. Kandi agiye mu isoko tugiye mu isoko ubonye keza muguti cyane agasika baraheze dusaidie sana. Sigira gute sigara bemera gute murazubaza n'ibyo umuntu akabifata kandi itafise muhira nukubyara natacibuka jewe marandaba nakunda nkiraho reka nitange ko akabaragera baraheze dusaidie sana. Ikaje twajyanye mu isoko n'aba namaze nk'iminota 20 ndi mu birato zunguruka nipima zubira ati nadakaye kukwiye ibirato mfise ndikora kwayi reka nakuyeho marama banaheze sifiwe. Urumva icyo twaremwe n'uki n'igihaga dusoma amajambo y'Imana turangiza ibindi tuzobibandanya ikindi gihe dusome mu migani. Igitabo cy'imigani 30 ngomba ko dukoresha amajambo y'Imana sinze kuvuga ibintu byose. 30 imigani umurongo waho wa 15 na 16 twabwe navuga bahabonye haravuga ngo umuyoka ufise abakobwa babiri basemerera bati mpa hari ibintu bitatu bitigera bihaga mbere n'ibine ataho nasomye 30 imigani umurongo wa 15 na 16 tugeze kuri B ya 15. Hari ibintu bitatu bitigera bihaga mbere n'ibine aho ataho bivuga bitigeza aho. Turabe icambere navyo ni ibi ikuzimu turazumvika murumbaza ikuzimu aho ntigera hahaga bigagaragaza haguma harya abato abakuze abahambaye aboroshe abize abatize haguma hagrande harotsa ukuzimu ni kwigira guhaga. Ikindi ngobo ninda itabyara bo n'isi idahaga amazi n'umuriro ataho uvuga uti genzaho. Wanaweza kusaidia sana. Ukuzimu ngo kurahaga uwo muntu w'inyuma rero kubera yaremwe mu ivu yigera haga bikagaragaza. Wanaweza kusaidia sana. Jamani, wanaweza asifiwe. Hari umuntu murabona reka kurya abantu kubera afite imyaka ijana
ntavuze kera abo bama badutambuye mema aramurabona areka kurya bishoboka urakoze mama hari utuntu tworoshe mugagumarira kera jewe ntaravuka nahora numva hari abantu bagera igihe cyo gupfa maze baramaze kubonerana kera abantu bararamba cyane mugabo bavuga ngo naka yapfuye abonerana ngwirya ariko ararya zababa kuzibona amazi ariko arayanywa yamano kuyabona. Bwana Yesu atusaidie sana. Uyo tukabyumva ingene atareka kurya naho yababonerana. Isi rero bivuze ngo ntigera ihaga, iguma ivuga ngo zana. Nico gituma uyu muntu w'inyuma ngo mumunezereze gute? Ntazubasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ngo mumunezereze gute? Ngo mukore ibingana iki? Uraruriye byiza n'ibisi barabitukuza urumva bikaba ibindi, ariko mu gitondo izinduka ikwaka birabo ngo bagabura ibiryoshe cyane mbese usidakwaka birabo wampakiye ngo mbereye kumenya kuhemba oya mu kikwaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Imigani 27 ngoma turangize birindwi imigani umurongo wawo wa 19 turabe nahingene abivugako 27 imigani 19 umurongo wa 20 avuga ngo nk'uko amaso arabana n'ayandi mu mazi niko umutima w'umuntu urabana n'uwundi umuntu. Ikuzimu n'amahonero naho bihaga, n'amaso y'abantu naho ahaga. Bwana Yesu asifiwe. Iyo arajana mu isoko wacagenda kidogo akumara ngo kajya ro nakajya naho bayagutse ibintu hajyaje ugati akabakane nakibagi ati nahinda bifise muhira nabyo nyene ntegerezo kugirane ndongereza. Bwana Yesu atusaidie sana. Bibiri tubwiye ngo amaso naho yigiragirane ahaga kandi mbona gihenomu kiguma kivuga ngo mpa. Bwana Yesu asifiwe. Nico bituma abantu baguma bakora ibyaha. Sawa. Aramuruva gihenomu uvuga ngo nimugeze ibyo byaha itangazo rivuye gihenomu ngo nimureke ibyo byaha musubire kubikora wamaze kuronka ngo warakwiye. Murabyumvise sawa bishoboka. Bwana Yesu atusaidie sana. Twangirize mu musigozi turangiza musigozi naho inyuma nyene y'imigani musigozi rimwe cyo turangiza ibindi tuzobandanya uwundi munsi. Rimwe umurongo w'8 kugeza ku 10 soma James. Umurongo w'8 aravuga ngo ibintu byose byuzuye uburuhe nubwo umuntu atovuga ijisho ntirihaga kuraba n'ugutwi guhaga kumva. Icyahozeho icyo kizobaho kandi cyakozwe icyo kizokorwa kandi nta kintu gisha kiriho munsi y'izuba. Umurongo w'10 mbega hari ikintu abantu bavuga bateheraba iki gisha erega kiba cyarabayeho kera mu bihe bitari byabeho.
Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kile kitabu kitabaye ibintu biraturusha, maze turarushe, abagabo bararushe, abagore bararushe, abadafise abagabo bararushe, abafise abagabo bararushe, ababyaye bararushe, n'abatabyaye bararushe. Ibintu byose byuzuye uburuhe. Bwana Yesu tusaidie sana. Nta cyahotseho ntacyo mubonesha amaso kitahotseho. Bwana Yesu asifiwe. Turambara neza kandi tukaryoherwa, ariko hari abambaye neza gusumba. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Turaja mu byirore tukiraba, mbere n'ubwiza bwacu bw'iki kibiki tukabishima, ariko harabari beza gusumba. Aho kuri Nowa bari beza cyane, ab'i Sodoma na Gomora bari beza cyane. Aho kuri Nowa hageze igihe abamarayika babifuza. Bwana Yesu asifiwe. Bakobwa, nimuhendwe n'utu dusura. Oya, shariza umuntu w'indani mu mutima, shariza umuntu w'indani. Uw'inyuma afise igihe gitoya. Duheruka gushingirwa intare y'umukobwa wacu ngaho. Imana yakweretse ko wahindutse mu minota ingahe, imisegonda ingahe, umwe ukibonamo ibinyo cyane ngo wabonye. Bwana Yesu atusaidie sana. Wa muntu w'inyuma twishimira, sawa, waba unagutegeka ati naka n'umwange ukamwanga urunuka, kakubwira ati jya naka tuzokwicarana. Bwana Yesu atusaidie sana. Uyu muntu w'inyuma, Bibiliya tuzohara umuntu w'imbere, kuko ibyo uw'inyuma akunda uw'imbere arabyanga. Urazora wambara igicenwa, uzokwambara w'imbere afise impundu. Azoba ariko aravuga ati uri wambaye, Imana irabyanga, iwacu mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Nico gituma biritubwira ngo umuntu w'indani adutakisha ngo abadata, kuko bazoja mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umuntu w'indani bazoja mu ijuru, si uyu ukunda, uyu dutonesha, uyu tuvuga neza, uyu twambika neza. Oya, uyu azosigara hano mw'isi. Iminota ibiri abasesema. Bwana Yesu asifiwe. Yewe, reka nsubire maze. Kugira ngo musubiremo, wagombye kubyara, urabyaza. Kubera iki? Ikintu kinuka. Uyu muntu w'inyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ariko sha, genda urabe sha, bakubwire ngo nakugomba mwiza kwe. Uri mwiza wajyanye warabyina. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Umuntu w'inyuma dushimagiza, kama tuko turahimbaza, tumwoza ku mwanya, ningarabyuka mareka koga mu maso. Bwana Yesu atusaidie sana. Ariko ngaha hari n'abo usanga barara badasinze, no ku mugoroba atiyeza bavuga ati reka mfukame imbere y'Imana, ndabe bya bindi nabyo ndakora, mfukame ndire Imana igirire imbabazi. Bya bindi nabyo ndavuga kugira ngo ndire Imana igirire imbabazi. Ariko sha umuntu w'inyuma, uramukora abashagene mubereho. Bwana Yesu asifiwe. Abatwitse udutambara tune
tubiri dutatu n'abandi barengeje ko n'utundi kubera iki umuntu w'inyuma ibyo yamutegetse ibyo wakoze ariko uri ndani afise impundu avuga ati ibi nawe bikoze ntanabyemera ariko ugahatirako banaheza ziriwe turarangije ngomba tuve hasi twese turirimbe kagakorasi nkunda ngomba kuzura mwemu ngomba kuzura ngomba kuzura mwemu ngomba kuzura ngomba kuzura mwemu ngomba kuzura mwemu hasi ngomba kuzura mwemu kuzura ngomba kuzura mwemu kuzura ngomba kuzura mwemu ngomba kuzura mwemu kuzura mu bikorwa by'Imana ngomba kuzura ngomba kuzura mwemu kuzura ngomba kuzura mwemu ngomba kuzura mwemu ngomba kuzura mwemu kuzura ngomba kuzura mwemu ngomba kuzura mwemu mu bikorwa by'Imana kuzura ngomba kuzura mwemu kuzura ngomba kuzura mwemu kuzura ngomba kuzura mwemu kuzura. Bwana Yesu asifiwe. Ndahaye kaze ugomba amasengesho kosangira avuga ati jewe hari icyo ijambo ry'Imana yambwiye ndagomba nanjye kuzura mpemu yera. Bwana Yesu asifiwe. Aho yabivuze ko iyo iwacu mu mubiri ngo bikenewe ko nezereza Imana turakunda kuja iwacu mu mubiri. Bwana Yesu asifiwe. Aba rero yuko iyo hari iwacu mu mubiri kunezereza Imana hari ibintu byitwa kamere umuntu avukana aribyo biba muri uyu muntu w'inyuma aricyo bene data bavuga ni cya kintu. Bwana Yesu adusaidie sana. Birashika ukaba ufise ibyase kuranduka muri wewe byakunaniye guheba byananiranye karibu dusenge Imana. Karibu dusenge Imana. Mana yo mu ijuru ibahezagire ibahe umugisha abumvise amajambo mwese. Amen.